Shalomu shalomu mwene data mukozi w'Imana nshuti y'umusaraba ndi niteka ntangere ryo kukuramutsa mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe bimwe bivuye ku mutima kubona ngira ngo mfatanye nawe amajambo yera y'ubugingo, amajambo anshika ku mutima, amajambo y'igitabo ca Daniyeli. Mwene data ku kibazo wabajije kubijanye n'igihimba c'indwi co muri Daniyeli, ahantu tubona hari ibikoko bine, umutwe w'amajambo uravuga ngo Daniyeli yerekwa, Daniyeli arota ibikoko bine. Aho ni ku mutwe w'amajambo. None rero warabajije ati by'ukuri mumfashe kugira ngo nshobore gusobanukirwa ibijya bikoko bine bivugwa ni biki, bimeze gute, ni bande. Reka rero dusenge Imana hanyuma dusabe mpwemu w'Imana adufashe adusobanurire, ahubwo abari watwibaririra. Haleluya. Urakoze mwami, ndagushimiye, ndatanze amashimwe kibirenge ca byose. Haleluya. Nushimwe. Ndasengeye umukozi wawe mwami agiye guhabwa iri jambo mwami Yesu, kuko ari wabiteguye kugira ngo no munsi bikunde. Mwami Yesu dusangira no majambo mwami, ndatanze amashimwe. Haleluya. Kibirengeye ndagushimiye ko wuguruye jambo ry'Imana avuga ngo niwe wugara ntihagire uwugurura, kandi niwe wugurura ntihagire uwugara. Ufise imfunguruzo za Dawidi. Haleluya. Niwe wugurura, ndagushimiye ko wuguruye. Rero iyi saha mwami tuguhaye kaze, turahaye kaze mpwemu w'Imana, mpwemu wawe yeraze abari wewe ari batwibaririra, maze natwe dutega amatwi. Ndabishimye ndabikengurutse ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Nuzuye umunezero nukuri. Yesu nahabwa icubahiro gose. Haleluya. Ko mpwemu w'Imana aza kunyobora kose niko nza kuyobogwa, nuko Yesu ahabwa icubahiro. Dusome rero Daniyeli igihimba c'indwi, maze dusome duhereye ku murongo wa mbere. Dusome rero Daniyeli igihimba c'indwi umurongo wa mbere. Mu mwaka wa mbere Berushaza umwami w'i Babuloni ari ku ngoma, Daniyeli yarose inzozi abona ivyo yerekewe mu mutwe ari ku buriri bwiwe, maze yandika ivyo yarose arobanuramwo ingingo zavyo zikomeye. Dukomeze rero ku murongo wa kabiri. Nuko Daniyeli aravuga ati mu vyo neretswe mw'ijoro nagize ntya mbona imiyaga ine yo mu kirere isenyeranira ku kiyaga kinini. Aha rero turatangwe gusobanura. Daniyeli yagize atya abona imiyaga, yabonye imiyaga ine ine yo mu kirere isenyeranira ku kiyaga kinini. Iyi miyaga ine ni iyihe? Iyi miyaga ine ni myuka y'abadayimoni bategeka iyi si y'umwiza. Iyi miyaga ine baba dayimoni bamwe Paulo yavuga ngo kuko abo tunigana ngo atarabi inyama n'amaraso, ngo ariko tunigana n'abakuru ubwa mbere, n'abafise ububasha ubwa kabiri, n'abaganza isi y'umwijima ubwa gatatu, ni mpwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Ubwo uravyumva yuko ari imiyaga ine. Daniyeli nawe abona imiyaga ine. Iyi miyaga ine ntabwo ari imiyaga y'ibiti bihuhuta, ahubwo yabonye ubutegetsi ububasha bw'umwiza bwariko burasenyeranira ku isi. Bisobanurwa ngo abadayimoni, abansi b'umusaraba, abansi b'Imana bariko barasenyeranira ku isi. Nibo basunika, nibo babwira abategetsi bo mw'isi ati kora ibi, nibo babwira abantu ati gira uku. Nuko aho turahavuye. Tugende rero ku murongo wa gatatu. Muri ico kiyaga, nako tugikomeje hano ku murongo wa kabiri, ngo ko Daniyeli yavuze ngo nuko Daniyeli aravuga ati mu vyo neretswe mw'ijoro nagize ntya mbona imiyaga ine yo mu kirere isenyeranira ku kiyaga kinini. Iki kiyaga kinini rero nico nari ndenganye kandi kirimwo ubusobanuro bukomeye. Iki kiyaga kinini n'abantu bagereranywa n'ikiyaga kinini.
abantu nk'uko tubisobanurirwa mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 17 umumarayika abwira Yohana aramubwira ngo y'amazi wabonye ngo niyo makungu n'indimi vy'amahanga n'abantu ngo uwo mugore yicarako. ni ukuvuga ngo iyo ubonye ikiyaga kinini ni ukuvuga ngo ni rubanda nyamwinshi canke n'abantu benshi batuye isi. ni ukuvuga ngo rero ijya miyaga ine isenyeranira ku bantu. Aho rero turahavuye tugiye ku murongo wa 3. muri ico kiyaga hiburukamwo ibikoko binini bine bidasangiye ubwoko. muri abo bantu muri ico kiyaga kinini muri kuvuga ngo muri ubwo bwinshi bw'abantu mu isi hiburutsemwo ibikoko binini bine bidasangiye ubwoko. mu bantu hagiye kuzokwiburukamwo ibikoko bine. Daniyeli abona hiburukamwo ibikoko bine, bisobanurwa ngo ibi bikoko bine n'abantu tuza kubona. abo bantu bagabuwemo ibyiciro bine. bagabuwemo ibyiciro bine nk'uko ya miyaga ine yo ku isi twamaze kumva y'abadayimoni irimo irategura yuko hano ku isi naho abantu hazikurukamwo ibikoko bine. ibi bikoko bine nivyo Daniyeli agira adusobanurire. nuko mwene data tugende umurongo ku yundi. umurongo wa 4, icambere casa n'intambwe kandi cari gifise amababa nk'ay'inkukuma. ndacitegereza gushitsaho ivyubi vyaco bihanyuwe, gikurwa hasi gihagarara ku maguru, cema nk'umuntu kandi gihabwa umutima nk'umuntu. egome cane. iki ni igikoko ca mbere kibonekanye ku murongo wa 4 nyene. igikoko ca mbere kirabonekanye ngo icambere ngo casa n'intambwe. iyi ntambwe bariko baravuga ni ubutegetsi bw'i Babuloni. mu gihe ca Daniyeli yarigeze gusobanurira inzozi umwami Nebukadineza, amubwira ibikomeye, amubwira ibintu byinshi, amubwira yuko Daniyeli abwira Nebukadineza yuko hazogera igihe akarisha nk'inka akirukanwa akaza kurisha hamwe n'imfyisi n'intare n'inka n'ibikoko n'ibinyamaswa byo mu ishamba. rero iyo marke canke ico kimenyetso kuri Babuloni cagumyeho. ni ukuvuga ngo Daniyeli yari yarabisobanuriye umwami Nebukadineza. harageze igihe Nebukadineza yirukanwa mu bantu, amara ibihe ndwi bikuranirwa kuri we aba mu ishamba. nico gituma hano bariko baravuga tuhasubiremo ku murongo wa 4 ngo icambere casa n'intambwe kandi cari gifise amababa nk'ay'inkukuma. ndacitegereza gushitsaho ivyubi vyaco bihanyuwe, gikurwa hasi gihagarara ku maguru, cema nk'umuntu kandi gihabwa umutima nk'uw'umuntu. Nebukadineza yarigeze kuba nk'igikoko, arishanya n'ibikoko, ariko mu nyuma agaruka kuba umuntu, asubira ku ntebe y'ubwami. rero yahavuye agereranywa n'intambwe. ubutegetsi bwa Babuloni bwari bufise ikimenyetso c'intambwe. ubwo rero aho bariko barasobanura ubutegetsi bwa Babuloni. hanyuma umurongo wa 5, ndongera mbona ikindi gikoko ca kabiri gisa n'icitwa idubu, cari gihengarariye uruhande rumwe, cari gifise amaguru, cari gifashe amagufa 3 y'imbavu mu kanwa, mu mihaha yaco. barakibwira bati va hasi urye inyama nyinshi. igikoko ca kabiri, Daniyeli yerekwa igikoko ca kabiri, aribwo butegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi. ni ukuvuga ngo
mu nyuma z'ubutegetsi bw'i Babuloni haciye haza ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi. Ngo casa n'idubu. Idubu nico bita inanimale yitwa urusi. Idubu gifise ubukazi gusumbya intambwe. Nukuvuga ngo Babuloni ya mbere yari intambwe, yarakara. Babuloni ya mbere yari intambwe. Ikindi cerekana yuko Babuloni ya mbere yari intambwe, twibuke uko Daniyeli yaterewe umugogo w'intambwe, hanyuma atererwayo, ariko haragera igihe hariya hantu aza kurokogwayo n'umwami Imana aramukiza, bamutereye umugogo w'intambwe. Nuko rero bigaragara neza yuko Babuloni ya mbere yari intambwe, yaraswagagura, ariko igikoko ca kabiri carasumbya intambwe mu bukazi, citwa idubu. Idubu ni igikoko c'ikinyamaswa gikaze cane gusumbya intambwe, cari gihengarariye uruhande rumwe. Bisobanurwa ngo iyo gihengarariye uruhande rumwe, urumva urundi ruba rumeze nk'uruhengaraye nyene. Hariho urundi ruhande ruba rwicariwe n'urundi rusa n'ururemurutse. Vyumvikana yuko ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi yari amaleta abiri. Yari amaleta abiri nk'uko twavuga leta y'Ubujumbura na leta y'Igitega. Rero Abamedi ryari ihanga ukwaryo, cari igihugu kwaco, hanyuma Abaperesi nabo ryari ihanga kandi cari butegetsi kwabwo, mugabo baca bashinga baca bashinga ubufatanye ko kugira ngo basenye Babuloni. Baratsinze rero Babuloni barayinesha, baca bemera gusinyiranira amasezerano bategeka isi yose bakoresheje ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi. Ariko umwami yaganza yari umwe muri abo bami, yari umwe mu Bamedi n'Abaperesi. Nuko ico gituma bisobanurwa ngo cari gihengarariye uruhande rumwe. Ni nkuko umutegetsi ategeka Burundi ari Bujumbura, ari Bujumbura, nubwo ubutegetsi ari ubutegetsi bwa Gitega na Bujumbura, ariko umutegetsi avyagiye Bujumbura, ngira ngo niho ku cicaro gikuru. Nico aha bariko baravuga guhengararira uruhande rumwe, bariko barashaka kuvuga icicaro gikuru cari hagati y'Abamedi n'Abaperesi. Muri ivyo bihugu bibiri hariho hamwe umutegetsi yaba yicaye. Nuko ngo cari gifashe amagufa atatu y'imbavu mu kanwa, mu mihaha yaco barakibwira bati va hasi urye inyama nyinshi. Aha rero igikoko citwa idubu kirarya kigatongora. Uhuye n'idubu ntiwo kwifuza guhura n'idubu. Idubu irya inyama. Ngo cari gifashe amagufa atatu, kandi ngo bongera kandi baragisonora bati haguruka ubaje urya inyama kandi nyinshi. Vyumvikana ko muri make Abamedi n'Abaperesi baratsonsomeye abantu, baratikiza, barica muri ico kiringo cabo. Ubutegetsi bw'Abamedi n'Abaperesi bwarahitanye ingogo nyinshi, abantu baratikiye, kandi ku mugaragaro barabiherewe uburenganzira, kuko itegeko ryavuye ibukuru. Ngira ngo urasobanukirwa ko ibi bikoko bine byari bisanzwe bifise imiyaga ibisunika ine ihuhira ku kiyaga. Ubutegetsi bwabo bwava mu bantu bukabashira ku ngoma. Nuko dukomeze igikoko ca gatatu ku murongo wa 6. Hanyuma y'ivyo mbona ikindi gikoko gisa n'ingwe, mu mbavu zaco cari gifise amababa 4 nk'ay'igisiga, kandi ico gikoko cari gifise imitwe 4, gihabwa inganji. Mukozi w'Imana, aha tugeze ku gikoko ca gatatu. Iki gikoko ca gatatu bariko baratubwira ubutegetsi bw'Abagiriki muri rusangi. Aho wumva hari inkomoko y'umuntu yitwa Alexandre le Grand. No kuvuga yuko iki gikoko cari ngo casa n'ingwe,
casa n'ingwe, maze mu mbavu zaco cari gifise amababa ane nk'ay'igisiga, kandi ico gikoko cari gifise imitwe ine. Iyumvira igikoko gifise amababa ane kandi kikagira imitwe ine. Iyi mitwe ine isobanura abagenerale bane. Abagenerale bane bategetse mu gihe c'ikiringo c'ubutegetsi bw'abagiriki bategeka ku isi, hari abagenerale bane. Ni ukuvuga ngo bagifata ubutegetsi bobo, urumva ko bwa mbere abamedi n'abaperesi byari ibihugu bibiri, ariko noneho mu gihe c'abagiriki bobo bariyongeranije bagira dubure, bagize dubure, baradubura, bagwizana kabiri kuri kabiri, bagwiza bakaba kane. Baciye bashinga abagenerale bane. Iyo mitwe ine bisobanurwa ubutegetsi bwategeka isi bune. Hanyuma ayo mababa ane nayo muri historia bakugira yuko abagiriki bazungurutse isi yose, barayihagira, barayigarurira mu kanya gato, baraguruka, bari bameze nk'inkukuma. Ayo mababa asobanura yuko ubutegetsi bw'ubugiriki bwaguruka, bwafashe akanya gato isi mu mwanya muto cyane, ntivyiriwe birabarusha. Mu gukura abamedi n'abaperesi ntivyabaruhije, barabikoze mu kanya isase, kuko bari bameze nk'inkukuma. Nuko dukomeze muntu w'Imana. Nuko rero ngo ico gikoko cari gifise imitwe ine gihabwa inganji. Iyi nganji rero, iyo bakubwiye inganji muri Bibiliya baba bavuze inganji y'isi yose. Inganji si ukuvuga ngo ni inganji mu Rwanda, ni inganji muri Kongo, ni inganji hehe. Bibiliya ivuga mu buryo bwa rusange bw'isi yose mwihariko. Ubu turiko turasoma ntabwo turiko turavuga agacimbiri, ntabwo turiko turavuga igihugu nkuko twavuga Kanani ya Isirayeli canke Egiputa canke Palestine. Turiko turavuga isi yose. Ibi ni ibintu international, nkuko twavuga Nations Unies canke ishirahamwe mpuzamakungu ku isi, nkuko twavuga nkuko ubona Eklezia Katolika ivugwa muri Afrika, avugwa no muri Australia, no muri Aziya, no muri hehe, no muri Amerika n'Ubufaransa. Ni ukuvuga aha turiko turavuga ikintu universel. Iyi nganji rero cahawe, iki gikoko cahawe c'ubugiriki, cahawe inganji mu rwego rw'isi yose. Nuko turakomeje. Ni ukuvuga ngaha twogira ubusobanuro burebure kuri buri kintu, tukagenda muri detaye, tugasobanura uwo mugenerale yarinde. Nk'akarorero, abagenerale bane bari bande, umwe yari yicaye hehe, byari bimeze gute. Urumva ko ivyo toba tugiye muri za history, tuca tugenda mu bitabo, tukagenda mu mahikuru, mu mahistoria, tugacukumbura. Ariko ivyo dutwara amasaha n'amasaha, iminsi n'iminsi, amezi n'amezi. Twomara ibihe tukazingurura impapuro nyinshi tukandika, byo dutwara ibihe birebire. Reka twigire muri aya majambo yo gusobanura ibi bikoko bine. Aha rero ngeze ku gikoko kigira kane ku murongo w'indwi. Hanyuma ya byose, hanyuma y'ivyo, mu byo neretswe mwijoro, ngirantya mbona igikoko ca kane giteye ubwoba c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi, cari gifise imihaha minini y'ivyuma, kiratabagura, kirajanjanga ibisigaye, kibisiribangisha amajanja yaco. Turakomeje. Umurongo w'indwi ni muremure. Cari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere, kandi cari gifise amahembe 10. Aha rero turaje. Iki gikoko harimo ijambo rikomeye ngira ngo ngusobanurire, usobanukirwe iby'igikoko ca kane. Hari ijambo rimwe rikomeye, rimwe riravuga ngo giteye ubwoba c'ubuyobe. Iri jambo ubuyobe urizirikane,
urifate nka nkama. Umwami Yesu yararivuze ko aravuga ngo muri Matayo 24:15 ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe. Iryo jambo ry'ubuyobe turibonye hano mu gikoko ca kane. Yesu yarabivuze ngo cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, gusoma niyiyubare. Ndagarutse rero kuri iki gikoko ca kane, cari giteye ubwoba c'ubuyobe kandi c'inkomezi nyinshi, cari gifise imihaha minini y'ivyuma, kiratabagura, kirajanjanga, ibisigaye kibisiribangisha amajanja yaco. Cari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose vyacitangiye imbere, kandi cari gifise amahembe 10. Aya mahembe 10 rero araje adusobanurire ibijanye na vya birenge bibiri byari bifise amano 10 bya ca gishushanyo umwami Nebukadineza yarota akagisobanurirwa na Daniyeli ku mano hasi. Ubwo butegetsi bwa nyuma bwa kane, kuko ubutegetsi bwa mbere wari umutwe w'izahabu yari Babuloni. Ubutegetsi bwa kabiri kuri cya gishushanyo cy'igisitati hari mu gikiriza kujaniranya n'amaboko abiri. Ayo maboko abiri asobanura Abamedi n'Abaperesi. Igice kira gatatu hari ku bibero. Ku bibero bwari Ubugiriki. Nuko hanyuma rero ku mirundi no ku birenge bwari ubutegetsi bwa kane, bwari ubutegetsi bw'Abanyaroma bufise amano 10. Aya mano 10 rero nico kiki gikoko twongeye gusobanurirwa mu bundi buhinga. Daniyeli avyerekwa mu nzozi, cari gifise imitwe 10 ari igikoko kimwe. Iyi mitwe 10 rero ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi bugaragarazwa n'ingoma ya Roma. Ingoma ya Roma. Ku murongo w'8 haravuga ngo nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze akandi gahembe gatoya, imbere yako hakurwa amahembe 3 mu yarasanzwe, maze ako gahembe nkabona ko amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibihambaye. Aka gahembe gatoya karaje gakuraho ayandi mahembe 3. Aka gahembe gatoya niko bakubwira kitwa Antikristo. Uyu Antikristo ni ubutegetsi bwa kidini buzoza bwigisha abantu kubazimiza abantu, gasanga bariko barabwirwa ibitaja ntibize byo gusenga ibigirwamana. Twibuke neza yuko mu butegetsi bwa Roma ariho hantu hambere hashibije haciye ibintu. Icambere ku butegetsi bwa Roma, duhereye ku kuntu aribo baciye urubanza bw'uko Yesu Kristo abambwa akadupfira ku musaraba, nkuko vyari vyaranditswe ngo yatanzwe na Pontiyo Pilato. Hanyuma ku butegetsi bwa Roma, inyuma yuko Yesu yazutse akaduzwa mu ijuru, intumwa zari ziciwe mu minwe z'Abanyaroma, kuko Abanyaroma nibo bashenye umugwa mukuru w'i Yerusalemu, umurwa w'Imana nzima ku isi, mu mwaka wa 70. Nkuko hano tubonye majambo y'Imana avuga ngo icari gifise ngo imihaha minini y'ivyuma, kiratabagura, kirajanjanga, ibisigaye kibisiribangisha amajanja yaco. Aha ni hamwe Yesu yavuga ngo ndababwiza ukuri nta buye na rimwe rizosigara rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Bisobanurwa ngo iki gikoko nico kizosenya Yerusalemu, nico kizosenya umurwa w'Imana. Ikizira c'ubuyobe bw'ubugesera nico nyirabayazana, nico cazanye isubira nyuma mu isi. Iki gikoko nico catumye ugusenga kw'intumwa gukurwaho, maze hakazanwa ugusenga kw'abapagani basenga ikigirwamana c'izuba, bagasenga n'ibigirwamana byose.
irya myambaro ubona abenshi bo mu bagatolika n'abandi bambara, abapadiri canke abapretre canke abapasitori, bagashirako ibihete, bagashirako n'izindi mpuzu zirabura n'izera, maze abakuru b'amadini bagashirako inkofero imeze nk'isamaki, isamaki yasamye iri mu mazi, hejuru ku mutwe hasongoye umunwa w'isamaki. Ibijya bigaragaza imyambaro y'ibigirwamana byitwa dagoni. Dagoni bisobanurwa urudagara canke urusamaki. Daga canke dagoni. Dagoni cari ikigirwamana c'ifi y'Abafilisitiya. Irya mana y'Abafilisitiya niyo yahavuye abapagani b'abanyaroma niyo bakoresha, abaherezi niyo bakoresha mu gushikana batanga ibimazi babihereza ikigirwamana. Yari imwe mu zindi mana zihari i Roma nyinshi. Hariho n'imana Zuba, hakaba niyo mana ya Dagoni, hakaba n'izindi mana ntokwirirwa ndadondagura nyinshi, zari nyinshi. Muri ico gihe rero ivyo bigirwamana byose byarinjijwe mu ishengero. Urumva yuko Dagoni imyambaro yayo ari ryahavuye abaherezi bakaba ariyo bambara. Urabona yuko ico kikaba ari ikigirwamana Dagoni, ariko noneho imana Zuba nayo ikaba ari imana y'umwami yitwa Konstantino. Iyo mana niyo yahavuye isengwa, bakuraho ugusenga ko ari gusanzweho, bagumizaho ugusenga kw'imana Zuba yitwa Tamuzi. Nuko rero ivyo byarakomeje kugeza igihe hazimanganywa ugusenga kw'intumwa, byose birakugwaho birahera. Ni kagahembe rero kaciye kaza kagahabwa akanwa nk'ak'umuntu, kagahabwa amaso nk'ay'umuntu, kakavuga ibihambaye, kakavuga n'amajambo yo kurogota ku mana no kubaba mu ijuru ndetse no ku izina ryayo. Mwene data rero hepfo ku murongo w'icenda amajambo yaho arasobanutse. Daniyeli abona uwa mbere na mbere anesha bya bikoko. Hano rero ku murongo w'icenda twodondagura byinshi, tukavuga inganji ya Kristo, tukavuga ukuntu hazoba ukurobanurwa no guhabwa inganji no guhabwa ubutegetsi. Hazoba ibirori bikomeye, umunsi wuko umwami Yesu azabaje gushikirizwa inganji, azabaje gushikirizwa inganji, akashikirizwa na Data Imana ishobora byose, ikamushikiriza inganji n'ubutware, akazotwara ibihe bitazoshira. Muri ico gihe Yesu azohita agaba ubutegetsi, agabire abakozi, ishengero, abana b'Imana, abantu batangure kugabirwa. Bamwe bazotwara ibisagara 10, abandi 5, abandi babwirwa gukora amabango. Nukuvuga ngo muri ico gihe mwene data ni gihe abakristo dukangurirwa kugira ngo tuzobe muri ubwo bwami twiteguye. Reka ngutere amatsiko hano ngusomereho gatoya aya majambo. Nkomeza kwitegereza bakiriko barashiraho intebe z'ubwami, maze haza uwa mbere na mbere aravyagira, imyambaro yiwe yera nka sheregi, kandi umushatsi wiwe wasa n'ubwoya bw'intama yera derere. Intebe y'ubwami bwiwe yari nk'ibirimi vy'umuriro, kandi amakurudumu yayo yari nk'umuriro waka. Uruzi rw'umuriro rwiburuka ruva imbere yiwe. Ibihumbi n'ibihumbi baramukorera, kandi amasinzi n'amasinzi bari bahagaze imbere yiwe. Imanza zirashingwa, ibitabo birazingururwa. Haleluya! Uyu bariko baradondagura ni Imana Data wa twese, yamyeho mbere na mbere kuva na kera hose. Nukuvuga uyu niwe bariko barerekana ingene Imana izoza ikavyagira. Nuko ku murongo w'11 naritegereje ico gihe kubwijwi rya ya magambo yo kwihayagiza kagahembe kavuga, nkiriko nditegereza ca gikoko kiricwa, umuvyimba waco uraherengetera, utabwa mu muriro urayigira. Iki gikoko wumva gitawe mu muriro ni Babuloni, ni Roma, kuko ntabwo ari Babuloni yoyo ni ca gikoko ca mbere. Reka ngaruke mvuge nti iki gikoko kizotabwa mu muriro. Uyu muriro wari kuraza ugurumana
nk'uruzi imbere y'Imana Data. Uru ruzi ruzotabwamwo ubutegetsi bwa Roma. Ubutegetsi bwa Roma buriko imitwe 10. Muri iyo mitwe 10 hariko Antikristo ariko arihayagiza avuga amajambo y'agaterabwoba. Uru rukoko ruzotabwa muri iyo nyenga yaka umuriro. Urumva rero rutawemwo Antikristo azojaniranywa byose, kuko byose bihagaze ku maguru ane. Imitwe 10 ihagaze ku maguru ane, Antikristo ahagaze kuri ayo maguru ane. Ico gikoko gifise amahembe 10, nukuvuga ngo gifise n'imitwe 7. Eka ntiworaba, ivyo byose bizosenyuka bisenyerane. Bisobanurwa ngo ubutegetsi bwose bwo mw'isi buzokomvomboka, ubwami bwose bwo mw'isi buzokurwaho, Babuloni izokomvomboka yose, maraya wagahebuza azokongomvomboka burundu. Muri ico gihe hazoba ari igihe cy'uko ibitabo biriko birazingururwa, imanza zishingwe. Reka dukomeze ku murongo wa 12. Kandi na vya bikoko bindi inganji yavyo birayakwa, ariko byongerwa ukubaho gushitsa igihe kinaka. Ibi bikoko bindi bariko baravuga ni Babuloni, kuza ku Bamedi n'Abaperesi, kuza no ku Bagiriki. Hanyuma wibuke yuko imbere yuko Babuloni ibaho habanje kubaho Egiputa. Ubutegetsi bwa Egiputa nibwo bwabanje ku isi, mu gihe cyuko Aburahamu yagiye gusuhukirayo akahava yimukirayo, Yakobo akimukirayo, Abisirayeli bakagwirirayo. Hari ku butegetsi bw'isi bw'Abanyegiputa bwagiye gukugwaho busubirirwa n'ubutegetsi bwa Ashuri niyo yaciye ikura Egiputa. Hanyuma Egiputa imaze kugwa na Ashuri yagiye gusubirirwa rero na Babuloni. Ariko hano Daniyeli mu guhishurirwa yahishurirwa ahereye ubutegetsi bw'igiharimwo. Ni nk'uko wewe worota ukarota uhereye ku butegetsi bw'umutegetsi ahari ubu muri 2021. Bitavuze ngo ko ava hatari hariho abategetsi bari bariho, ariko Daniyeli yahereye kuvyo yari karabona, nivyo yahereye ko kubarirwa. Nuko rero hano Bibiliya iratugira ngo na vya bindi bikoko inganji yavyo birayakwa, ariko byongerwa ukubaho gushitsa igihe kinaka. Hariho igihe gito. Yohana nawe aravuga ngo bihabwa kuganza igihe gito, kumara isaha imwe. Ariko inganji ngo byarayatswe, ni kuvuga ngo nubwo bitazotabwa mu kinogo ca kumuriro, nubwo bitazoca bicirwa ku iteka ako kanya, ibi bindi bikoko bitatawe mu muriro bizokwakwa ubushobozi n'ubutegetsi n'ububasha n'inganji. Mugabo ntibizoca bisukwa muri Gehenomu, bizobanza kuba birarindirijwe imanza zishingwe, babitohoze, babicira imanza. Ariko ubutegetsi bwa Roma, ubutegetsi bwa kane buzohita butabwa mu nyenga yaka umuriro. Umurongo wa 13. Kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize nyambona haje ubusa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo kwijuru, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushikiriza. Umwana w'umuntu rero agaragara hano mu gihimba kuri uyu murongo wa 13. Niho habonekana yuko Yesu azomanuka aje azananye n'ibicu. Bisobanurwa ngo azoza ari kumwe ni nabera, aje ashagawe n'ingabo, aje kugira ngo aze kwima ingoma. Azosanga Imana ishobora byose yamaze kubyagira. Urumva yuko izosanga Yesu azosanga n'ibikorwa bimwe byatangiye gukoreka, kuko Imana izomushikiriza. Tega amatwi umve urabe bino birori, hazoba hari ibirori bikomeye. Nuko ngo kandi mu byo neretswe mu ijoro nagize nyambona haje ubusa n'umwana w'umuntu, uwo ni Yesu Kristo, azananye n'ibicu byo kwijuru. Ibi bicu byo kwijuru ni ishengero ry'abera,
ni ishengero ry'abera. Yesu azobaje kwima ingoma, aza kuri wa wundi wa mbere na mbere. Urumva Yesu yaje asanga hamaze kuza uwa mbere na mbere, Imana Data baramumushikiriza. Ni nka kurya, urumva yuko ibirori iyo bariko barakora ibirori, bariko bararokora irobanurwa canke kurobanura, hariho ibirori tutarabona mwene Data, hariho ibirori abantu benshi batarabona, ariko bizobonwa ngubu ko buzotahwa n'abera. None rero birashajwa ko twezwa kugira ngo tuzobe muri ibi birori bene Data. Hari ivy'amaso yacu atari bwabone byahishijwe ukumenya kwacu, ivy'amatwi yacu atari bwumve ngo Imana vyiteguriye abayikunda. Nuko rero aha zoba ari ku munsi w'ibirori bitazoshira. Umurongo wa 14, aca ahabwa uwo ninde? Umwana w'umuntu, umwe yasa n'umwana w'umuntu, Yesu Kristo. Ubu ni ubutegetsi bw'imyaka 1000 kugira ngo butangure. Umviriza rero, aca ahabwa inganji n'icubahiro n'ubwami, haleluya, kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe. Ingoma yiwe n'ingoma itazovaho, kandi ubwami bwiwe n'ubwami butazohangura. Haleluya, amen. Nukuvuga rero hano ingoma y'ikinyagihumbi, inganji ya Kristo, bimwe tubona mu vyahishura Yohana gihimba ca 19 ngo inganji ya Kristo n'uguhona kw'abansi biwe. Aha niho hamwe havuga ngo umwami Yesu azobaragiza inkoni y'icuma, ngo azoba yanditswe ko izina ryanditswe ko ngo Yesu Kristo, ngo Yesu umwami w'abami, uganza abaganza. Muri ico gihe ubwami bw'Imana buzohita butangura. Ingoma ya Kristo, ingoma ya Mesiya izoca itangura. Yesu azoba amaze gushikirizwa amabanga yose ku mugaragaro, izuba ryaka ku isi y'abazima. Ni ukuvuga ngo abazoba basigaye muri ico gihe bazobona ibyiza, bazobona ibitangaza. Rero woshobora kwibaza ati mbega muri ico gihe hazoba hari abantu bande na bande? Hazoba hari imigwi ibiri. Hazoba hari umugwi w'abera baje bashengereye, baje bazananye n'umwagazi w'intama n'umwana w'Imana, aje afise ububasha busa n'ubwase. Azoza bamushikiriza ingoma, hanyuma ategeke ubwami bw'imyaka 1000. Uyundi muguzo wari umugwi w'abapagani bazoba badashobora guhagarara mu ikoraniro ry'abagororotsi nkuko Zaburi ya mbere bivuga. Bazotumurwa kujya umuguru kutumuka, ariko bazoba bari mu bigunda aho bihishe. Nakubariye ko ngo ibindi bikoko ntibizoshoka byicwa, mugabo ngo bizokwakwa inganji, hanyuma bimara igihe kinaka. Nukuvuga ngo abapagani bazaba bariyo mu bisaka, bazaba bariko barihisha mu bihoro, mu masenga, bazaba bariko barinyegeza babwira imisozi bati nimutugweko. Abanyabyaha bazaba bariko barihisha mu myonga no mu kuzimu, bazaba bariko barikebagura ngo bapfume bapfe biyahure, ariko ico gihe urupfu ntibazorubona. Bazaba bariko baravuga bati nimuduhishe mu nyonga zivyagiye kuri irya ntebe Yerusalemu. Ingoma ya Mesiya, umwami Imana Data wa twese azoba vyagiye. Umwami wacu Yesu Kristo azoba ariko arashikirizwa. Abantu nabo batarakizwa bapagani bazaba ariko baravuga bati turahonye, turatikiye, turagiye. Nuko ntibazoba, kuko aho bazoba hari bose, aho bazoba bose bari, bazogira icyo babona inyonga z'Imana. Uko bazobona mu nyonga h'Imana niko bazoturubuku bavuga bati turahonye. Muri ico gihe rero mwene Data, urumva ko abapagani bazaba bari mu kaga gakomeye. Bazoba barindirijwe gucirwa imanza, ibitabo bizotegurwa neza, hanyuma urutonde ruje ku murongo, maze abakoze ibyaha batangure gucirwa imanza. Muri ico gihe rero uracumva yuko hazoba hari imigwi ibiri. Hanyuma abagororotsi bazoragwa igihugu bakibemwo ibihe bidashira, ngo ariko abanyabyaha bazoranduka, bazohona. Nuko rero mwene Data witegure
kuzobana na Yesu, twitegure kuzobana na Yesu. Nitegure nawe witegure, twitegure tuzobane n'umwami wacu Yesu Kristo. Dusengere hamwe kugira ngo tuzohabwe gukinjishwa no gutabagwa. Ese icompa uno munsi yisaha wowe nanje tugapfukamira Imana tukayitakambira kugira ngo iduhangaze tuze dushobore gutabagwa. Nuko wizere nanje nizere, maze dupfukame imbere z'Imana tuyisabe kuzokinjishwa kuri uwo munsi. Mwami wacu Yesu Kristo, ndaciye bugufi imbere zawe, ndagushimiye kubwa rino jambo ryera rizima Mwami utugaburiye. Musavyi wawe Mwami uramusobanuriye, ndagushimiye kubisobanuro byose. Ndagushimiye Mwami wacu waduhaye mpwemu wawe yera dusobanuriye, turabigushimiye. Nuhabwe icubahiro. Turagusavye Mwami kugira ngo data buja uzozira uzotwibuke Mwami, uzozira kunesha nkuko wibutse ca gisuma na wa mwambuzi umwe yihanira ku musaraba. Natwe turataye ibyaha byose n'ibicumuro Mwami, turabihevye iby'isi, turahevye Mwami ibintu byose byahora bitubera inyungu, tuvyumvira ko ari ubuhombe n'agacuku kubwo ikiberenge nico kikumenya Yesu Mwami wacu. Mwami, isi tubereye ikibambwe, kandi isi natwe tubereye ikibambwe. Ntaco tukinezwe mu by'isi Mwami, nta cubahiro, nta butunzi, nta maronko, eka nta n'ikintu na kimwe, nta byo kuvugwa neza Mwami, nta na kimwe dushaka. Turagomba gusa Mwami Yesu amazina yacu yandikwe mu ijuru, tumenyekane mu ijuru, naho mu isi tutamenyekana, ariko Mwami tumenyekane mu ijuru. Ndabigushimiye, urakoze kusobanuriye umusavyi wawe, ndagushimiye kusobanuriye. Nuhabwe icubahiro, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.